Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno musi turi ku musi wa dimanche igenekezo rya 20 ukwezi n'ukwindwi uno mwaka wa 2025 ndamutse cyane abantu dukurikirana aho bari hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi abari muri Kenya abari muri Afrique du Sud abari muri Angola abarundi bose aho bari batumva aho barereye tutibagiye bari mu migabane itandukanye harimo Europe Asia ndetse na Amerika bumve yuko tubaramukije cyane tubaha n'ikaze mino nkuru yacu uno munsi wigenekerezo rya 20 kuri uno munsi novuga yuko ari umunsi wa mbere inyuma yuko habaye amasezerano idoha muri Qatar abenshi bari barindiranye igishika yo masezerano ku munsi wejo niho yashobora gutegwa ko umukono mu bari batumweko hari hatumweko leta yaranira intwaro rusangi ya Kongo ariyo bisanze vyega n'umuhari w'abagwanyi ba M23 na leta y'u Rwanda bo bakaba aribo bari basesekaye mu isinya ryayo masezerano y'amahoro muri Doha muri Qatar. Abantu benshi baribaza igituma no masezerano yoba yarabaye ariko kuri uno munsi tukaba twumva imigwano ikomeje kuba narinze guca ijya nino uno munsi tuvugana reka manze ndababwire yuko umusesanguza tabo turiko muri studio ariko mu mwanya uza tuza kuba turi kumwe kugira ngo dushobore gusesangura ibigiye bitandukanye nagomba rero mu ntiza kanya tubanze tuyage ku ma operation yoba yabaye kuri uno munsi yatanguye ku munsi wejo kuvisa 8 hariya mu minembwe tetware Fizi ibintu nivyoroshe aho wazarendo yoyo yakomeje kugaba ibitero ahasanzwe hari birindiro canka ama defense ya twirwaneho wazarendo ikabivuga yuko abatwirwaneho aya masezerano atabaraba ahubwo ariyo mpamvu aba wazarendo bakomeza kubagaba ku bitero uko bukeye ndetse nuko bwije ubu tuvugana mfise amafoto y'abasikaranya murenge bashowe kwitaba Imana ariko naganda babwire nubu yuko imigwani yaca muri Fizi kumbure tuzaza kubabwira muri rusange twaba twamenye ivyashoboye kononekara ariko kugeza ubu tumaze kuronka amafoto agira kuri 3 y'abasirikare batwirwaneho bari bamaze gusiga ubuzima mu iyo migwano yatanguye ku munsi wejo guhera igihe cy'isaha 8 abenshi ndazi yuko bariko barumviriza ibijanye n'amasezerano ariko twagira tubabwire yuko aya masezerano yabaye atari amasezerano novuga yuko ari finale siyo masezerano ya nyuma kuko kwigenekerezo rya 18 kwezi k'umunani hazosinya yandi masezerano amaze gusinywa niho zino nyeshamba za M23 zizohita zikugwa mu bibanza zasanzwe zarafashe ibibanza zasanzwe zarafashe azoba ari cyo gihe kugira ngo zihakugwe ntimwumvire ngo barasinya amasezerano ngo no munsi ngo bahita hava mu bibanza bafashe suko bimeze haracari igihe uiteka 18 z'ukwezi k'umunani niho azoba novuga amasezerano ya nyuma finale kugira ngo bikunda ubundi bwo baragiye gusiyanyanira amasezerano yo y'amahoro muri rusangi umusanzwe ari mu barongoye zino nyeshamba za M23 inyuma y'aya masezerano ku munsi wejo mu masaha y'umugoroba yaragize icavuga aho yavuze ati ivyasinywe cyane sukuva mu bice twarimwo ahubwo no kugarukana ubutegetsi bwa Kisekedi mu bice twafashe tukamuha inguvu zo gutwara ivyo bice akaba ariwe ahategeka agafata ingingo ya nyuma murumva rino jamba uyu Bertrabissimwa yavuze ni jambo risa no kwigovyora canke aho nibimaramare byinshi kubera ko abona yuko atacakigize biboneka yuko inguvu zo kuguma muri ibi bice bafashe zitari kirenga cyane ugiranije nibi ariko aravuga ati ariko duca twibaza none nyamba iyi M23 izoguma mwibi bice yafashe mugabo akaba ariko haratwagwa na Kisekedi azemera koko yuko aba bagabo bamugumira mu matwari canke bazohita basumbira mu mashamba nkuko vyahora ibi ni ibintu umuntu wese yiyumvira ko kandi cyane akeneye kumenya
uko bizogenda ndazi yuko mumfise apeti muri benshi mukeneye kumenya ingene bizoca bigenda iyi M23 niyamara gukugwa mwibi bici yafashe eske izosubira mu mashamba canke izosubira mu Rwanda kuko benshi baravuga yuko bo barabanyarwanda boba baraje gutera igihugu ca Kongo bire ni ibintu umuntu wese aca yibaza ariko reka turindire turabe ingene bizogenda muri make irigenekerezo rya 18 niryo ngomba gushimika kuno munsi ukwezi k'umunani nijyagera bagasinya no masezerano izi nyeshamba za M23 zose bazoyitwa zijana muri kantonema muri rusangi kabisa nta numwe azoba afise kwidegemvya canke kwiyerereza mu bice bari barafashe mu gihe leta ya Kongo izoca isubirana buri gice ndavuga za Goma za Bukavu za Sake za Minova ubuce bwose izi nyeshamba zigaragaramo ndazi yuko abenshi muzoba mubibona abenshi zoba tukiri kumwe kugira ngo dushobore kuyaga ivyinshi kandi bije imbere dusimbire muri Uvira gato haraka video kariko karasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi aho abagwanyi ba twirwaneho bariko baravuga yuko boba bafashe Uvira aho bavuga yuko ngo Uvira deja tombe ariko no babwira yuko ibi ari kwikina muri make aba batwirwaneho gerageje kuraba bameze nk'abawazarendo ingwani gitangura abawazarendo ingwani gitangura niho bavuga ngo twabamaze ibi nibi cyo ugasanga n'ivyo bintu biri mu nteguro y'ivyo bazokora yamara ama operation mugaba akamenyesha yuko ama operation bayarangije bisa naba aba batwirwaneho bariko baragira ndazi yuko ibi bintu byo kushika muri Uvira ngo Uvira yafashwe guys ntabwo agacerere nk'akabakari ntabwo bibabigize donc ntabwo tuba dutekanye muri make kuko Uvira nagace kari très stratégique mbere yaba Uvira yarafashwe ava nibi biganiro ntabwo vyari kuba ibi biganiro ntabwo vyari kuba kuko bari baramaze kuronka buri kimwe bari bifuza rero Uvira iratekanye hari umuwazarendo ariyo twazinduye turavugana twavuganye vyinshi arambwira yuko muri Uvira hatekanye muri make atakidasanzwe ahubwo ikintu kiko kiravugwa cyane ari iki cyaya masezerano muri make bashoboye gusinya basinyira idoha abahagarikiwe n'abanyamerika ndetse n'ababami bakatari rero abantu bose badukurikirana bamenye yuko aya masezerano yasinywe arayo guhagarika imigwano amasezerano nayo guhagarika imigwano ari iki kibazo tugiye kwibaza imigwano igiye guhagarara burundu M23 ibanze igumye ibikimaze gufata wazarendo ingabo z'u Burundi FARDC nabo bagume bahagarare aho bageze ntihagire umuntu umwe asubira gukora operation mbega ibi bintu bizokunda mugamu nababwiye yuko twirwaneho yoyo bariko barayimerera nabi twirwaneho abawazarendo bavuga yuko twirwaneho ibi atabwo bibiraba twirwaneho ni twirwaneho M23 ari M23 rero ibi reka tubitega amaso kumbure tuzomenya ingene bizogenda muri rusangi RDC yoyo ivuga yuko ati bategerezwa kuva mu bice vyose bafashe kuko ni twebwe tuzoba tuhagenzura nta metero nimwe tuzorekura ukuri nuko rero iyi ni leta ni bamwe muri leta ya Kinshasa bashoboye gushikiriza bavuga yuko iyi M23 ataruhusha atagace na kamwe izobirekuriwe kujamwo hose hazoba hazigenzurwa na FARDC ibi rero turaza kubibaramvurira mu makuru aramvuye umusanguzi niyamara kuza kugira ngo tubahe ikiganiro ciramvuye ndazi yuko twari twamufatiriye ubu ari hafi kuza kugira ngo tuje mu mizi twimbe kubijanye n'aya masezerano karabera idoha yabereye idoha plutôt muri Qatar rero ndazi yuko singomba kubokipa umwanya munini ariko ico mwokumva nuko muri Fizi territoire ya Fizi hariya muri ho plateau mu Minembwe habaye operation aho yiwazarendo yagavye ibitero munumve yuko amasezerano yamaze gusinywa bidasubigwamwo ubu twiteze ayandi masezerano
azoba ku itariki 18 z'ukwezi k'umunani aho twababwiye yuko amasezerano amaze kuba aba ba M23 bazoca baja muri cantonnement ndetse banakugwe mu bice vyose bamaze gufata. Ariko turashaka kumenya hariho bamwe mu bayobozi ba M23 bariko umutahe bariko bararondera kugira ngo bafatwe babazwe, nibamara kuba bishikanye baza kubazo canke leta ya Kongo izobabarira. Bimeze gute? Ibi navyo biri mu bintu biteye amakenga cane, bizotuma ibintu bihinduka ugasanga no masezerano ntari karakurikizwa nkuko vyasinyiwe idoha. Ibi rero reka tubitega amaso. Ayandi makuru dufise nuko ubu tuvugana Joseph Kabila Kabange atakibarizwa mu gisagara ca Goma. Makuru dufise ava muri Goma nuko Joseph Kabila yoba yamaze gufata rutemikirere yerekeza mu gisagara cha Kampala muri Uganda. Biboneka neza yuko inyuma y'amasezerano yaciye hava ikitaraganya yirikiza mu Buganda. Ntiturashobora kumenya icyaciye gituma uwo mushefu canke uwo mwubahwa yahoze arongoye igihugu ca Kongo catumye acafata ingendesho canke rutemikirere yerekeza mu gisagara ca Kampala. Biboneka neza yuko hoba hari kitameze neza catumye canke camworohereje muri ayo masezerano catumye aca yigira aca yomoka muri rusangi. Rero ibi reka turindire kumbura no munsi nihaba ama operation turababwira bazoba biboneka neza yuko niba hataba ama operation plutôt bizoboneka neza yuko bimwe mu vyo bumvikanye mu masezerano bizoba biriko birashikwa mu ngiro. Ndetse no ku munsi wejo nihataba ama operation ahoza M23 ndetse na wazalendo nibaginga abazo Burundi coalition ya FARDC muri rusangi bizoba biboneka neza yuko bose muri rusangi bazoba bariko barubahiriza ano masezerano basinyereka. Rero mu kurangiza kino kiganiro cacu shimire cyane mwebwe mwese mudukurikirana vyimva mutima aho muherereye hose. Nizere yuko mukomeye cyane, mukomeza kugira dimanche nziza no kurangiza weekend nziza. Kumbure turasubira mu kindi kiganiro ciramvuye mu kanya gato. Umusesanguzi yamaze gushika. Rero naganda basabe abatarakora subscribe kugira mu bikore, duhure no muri commentaire kugira ngo dutange ibitekerezo kubijanye n'ano masezerano. Twaragarutse k'incuro nyinshi turavuga ibikubiye muri ano masezerano, abenshi barashoboye kumva ibitari bike. Rero nongeye kuba ikaze kugira ngo umuntu wese arabe avuga uko abibona muri rusangi ibijanye n'ano masezerano yashoboye gusinyirwa muri Qatar. Rero kandabike banure ndabifuriza kuma muryoherwa. Nizere yuko tuza kongera guhura mu kandi kanya kari imbere aho tuza kuba turi kumwe n'umusesanguzi wanyu. Bye bye.